Tuvimbere wagahangura wana kuntu wita imbere nk'amana yamari ariko nawe ubu wahumaganye we kumagaza imbere yawe arico bigutwaye hari utwara akara wamuhagaze imbere reka niyicarira induru zigabanuke hama ukimanza ntaraza katawe ndiko ndabona ngaha none uri kuramubaza nde wamubikije cyane wabona bararanye ninde ariko namwe mubisizemwe inzigo cyo bibaza ko mu Burundi rero ari hafi gusa batubwiye ko agira shike baduha amakuru yuko indege iri kirururuka Oh no! Oh no! God of Jesus, see my head. Waiting be this. Jesus. Mungu ni mukuru nano ko mumuramutse nikumwararetswe nabi kuno binkanurira ivyo binokora imwibaza kari bande mbwira kora ivyatuzanye sha twigire mbe twazanywe nibiki ntutubwire ko woba waruje wikazanura nkuko ko tutazi n'icyatuzanye reka ndakwibwirire mucamanza Mr. Kuvuga Dida bigo bagurike mwana nanozwe buhirije ubona ndi umwana inyamba uri nyakubahwa nanje ndinde biri ibintu vyanje numva umenga nunabihe nifashe ndurira indege mva mu Burundi nje kubatunganiriza none mutangiye kundusha mu mutwe mbere ibintu vyanje numva none nabihe none ukagenda bibaza ko ari inde yo bahomvye homba rutaro kandi wewe yamari nka ninde gifise urumva kuntu nakwindero wewe wana ninde rugifise icyatuzanye sikindi narenje kubabwira kapigwa inkuru mbi iyo ni verbe bakoresha mu kubura Mr. Kuvuga Dida ariko nawe urabwanuka sukuburana no gusaba saba rero nashaka nsabe Yamini Yamaru no musi ivyo gucenga ntibirimwo kandi nivyo gutanga amapasa abamwe bitsindo ntaze kubisubira niho ncumva rero ko rutara rumurofa ntumbwire ko watumye Mr. Kuvuga Dida yurira indege akaza nino waje kuducira imanza ko aruko rero ndabacenga ndabavunagura imbavu ruzagucaho gociye ivyo twe kubivugana kuri phone nani Yamari nawe utangwe kuzana mw'ibintu by'inzigo umuntu muzima ukurikiza amabwiriza yo barakubwira je naje ngakubwira ngo duhanurane mwumvikane hanyuma ibintu bize kugenda neza ahubwo rero uze kuba Yamini Yamaru uze gutanga amapasi menshi avamwe ibitsindo utange n'amakorosi menshi ivyo gucenga babikuramwo nkane jembera chansesema nyambe ivyo vyabaza arivyo vyatuzanye Kuvuga Dida nimwabigira mubizi nk'umugoranya n'umwana Imana izobahana tuzokwirega kandi papa yarapfuye kuba diakoni nta kundi